Omega Radio n'umwanya w'amakuru mu rw'ikirundi. Uyu ni wa mwanya wayavugwa hanze. Aya makuru tuyahere muri Sri Lanka. Abantu bashika amajana 250 nibo bo bamaze kumenyekana ko bapfuye n'abandi amajana 5 bakomeretse aho naho sahandi ni muri Sri Lanka bakaba bahitanywe n'ikibombe c'igitero c'iterabwoba hari ku munsi wa Pasika twaraye turangije. Ibi bitigiri by'abapfuye n'abakomeretse bikaba byashikirijwe kuri uwo wa mbere n'umuvugizi w'igipolisi w'ico gihugu Ruwan Gunasekera. Abantu 24 baramaze gufatwa bikekwa kwa baragize uruhara muri ubwo bubisha, abandi 8 bakaba bakirondegwa. Hagati aho igipolisi camenyesheje ko ku munsi w'Imana twaraye dusozereye ko hari kibombe catowe kwibarabara rigana ibarabara rikuru rija ku kibuga c'indege ca Colombo ngo ari ingabo zigwanira mu kirere ca Sri Lanka zikaba zakibujije kugira ico zonona. Muri kino gihe ico kibuga kikaba gicungerewe bidasanzwe aho uruja n'uruza rubandanya kandi gwifashe neza.